Dusubiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abantu batatu, abapilote babiri n'umugenzi umwe baraye baguye mu mpanuka y'indege yabereye hafi y'ikibuga cya Kavumu mu mujyi wa Bukavu. Indege yari itwaye imizigo yerekeza Shabunda. Impanuka yabaye gato ikimara guhaguruka. Mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana ukorera mu biro by'ijwi rya Amerika i Londres mu Bwongereza yavuganye n'umwe mu bari ku kibuga cy'indege cya Kavumu wabonye uko byagenze. Indege yahagurutse mu kibuga mu minota ibiri hafi naho turebesha amaso igihaguruka gutya tubona aho kugira ngo igende tuduruwa itizamuka kuko ku rusatu ifata ikirere cyo hejuru ngo imare inarwa kuzamuka iradeviya muri ubwo direktema duhita tubona ko yagize ikibazo twiruka tujya kureba ngo kike igwa muri mare. Ibintu byabaye fenomene ya nka 2 minutes gusa muri decollage nuko yaguye nta bindi bisobanuro. None yari twaye bande yari igiye he? Yari mu mizigo yari igiye Shabunda, hari harimo pilote na copilote n'umupasaje umwe ni aja wa tourisme warugiye mu kazi. Abo bapilote bari bayitwaye nabo mu kihe gihugu? Umwe ni muri se undi ni Mukongomani. Hari uwarokotse muri iyo mpanuka? Oya, bose bapfuye. Impanuka nk'izo ngizo aho ku kibuga cya Kavumu zikunze kuboneka? Iyo niyo muri ubwo buryo bwabaye none niyo ya mbere. Iyi ni indege yo muri ubwo buryo nayo yaguye muri parke, ariko iyo ya none vraiment mu guhaguruka gutya nta bundi yari yaba none yabaye bene ubwo buryo. Yari indege yo mu buhe bwoko? Ni indege ya kompanyi Finavia. Nizo ndege zikorera hano cyane, nizo marke ziba hariya nta. Uyu ni umwe mu babonye impanuka y'indege yarayibereye ku kibuga cya Kavumu i Bukavu muri Kivu y'Epfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ntiyifuje ko dutangaza amazina ye kubera impamvu z'akazi ashinzwe. Yavuganaga na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana. Ndakuramukije Thomas, ndamutse n'abaduteze amatwi muri aka kanya. Perezida wa Leta Zunze za Amerika na mugenzi we w'Uburusiya Vladimir Putin barabonanye ejo ku munsi wa gatatu bahuriye i Geneve mu Busuwise. Umubonano Perezida Biden yise ko wabaye mwiza kandi w'ingirakamaro, ariko yavuze ko amezi agiye kuzokurikira azoba nk'igipimo kizokwerekana nimba imigenderanire hagati y'ivyo bihugu bibiri izoba myiza. Perezida Biden yabwiye abamenyeshamakuru ko ibintu bitagiye guca bihinduka bukwi na bukwi. Perezida Putin nawe yabwiye abamenyeshamakuru ko umubonano wabaye uwubaka. Yavuze ko atarwanko rwawugaragayemwo kandi ko Perezida Biden ari umuntu wiyubaka, afise uburambe mu bumenyi kandi ari umunyepolitiki abushitse. Inyuma y'uwo mubonano, ibiro vy'abo bakuru b'ibihugu bibiri vyasohoye amatangazo avuga bimwe ko ayo maleta yemeye kuzoca atangura ibiganiro byo kunagura imigenderanire. Perezida Biden ariko yavuze ko habaye kutumvikana ku bibazo bimwe, ariko ko bitabaye mu kwerekana inzigo n'ishavu. Yavuze ko ibitumvikanywe ko birimwo ikibazo ca Ukraine, ibitero ku buhinga bwa tekinolojiya yitwa cyber attack, hamwe n'ivyo guhungabanya agateka ka muntu. Perezida Biden yaragabishije Uburusiya ku bindi bitero vyokorwa nk'ivyo ko Amerika izoca yishura, ariko Perezida Putin inyuma y'uwo mubonano yabwiye abamenyeshamakuru ko ivyo yagirizwa byo guhungabanya agateka ka muntu no guha indaro abagaba ibitero vyo mu rwego rwo guhungabanya ibikorwa vya tekinolojiya byari bikwiye kwagirizwa Amerika. Ishirahamwe rya Buraya ejo ku gatatu ryatangaje ko ryasabye ibihugu bihurikiye muri uwo muryango gukuraho ingingo za COVID-19 zibuza ba mukerarugendo bava muri Leta Zunze za Amerika kugira izo ngenzi zishobore kuzogendera uwo mugabane wa Buraya. Abategetsi b'ubumwe bwa Buraya bavuze ko iyi ngingo yo gushira Amerika kuri urwo rutonde ifashwe vyisunzwe uko igikorwa co gucandaga kiriko kiragenda muri Amerika. Icuka kibi hagati ya Israeli n'umuhari Hamas wo muri Palestina carongeye kuvyuka inyuma y'aho uwo muhari urungikiye ibisasu vyaka nk'imbeya z'umuriro muri Israeli. Bibaye nyuma y'ukwezi izo mpande zibiri zumvikanye guhagarika intambara. Umuhari Hamas wisiguye uvuga ko wabikoze nko kwigaragambya
k'urugendo Israeli yakoze mu buseruko bwa Yerusalemu. Urwo rugendo hamwe n'ibitero by'indege vyakurikiye vyabaye nyuma yaho umushikiranganji wa mbere mushasha wa Israeli Naftali Bennett ashikiriye amabanga yo kurongora igihugu. Nta bapfuye batangajwe inyuma y'ivyo bitero by'indege hamwe n'uwo muriro. Abenegihugu ba Irani ejo kwa gatanu bazindukira mu matora yo guhitamwo perezida wabo mushasha azosubirira perezida Hassan Rouhani, ariko ikumirwa ry'indorerezi mvamakungu ryatumye abasesenguzi bavuga ko ayo matora atitezwe kuba mu mwidegemvyo kandi atahengamiye. Abakandida bane nibo basigaye mu ihiganwa inyuma y'aho batatu bahitiyemwo kuyavamwo ejo kuwa gatatu. Uhabwa amahirwe yo gutsinda ni Ebrahim Raisi w'imyaka 60. Kahise kiwe mu bikorwa byo guhungabanya uburenganzira bwa kiremwa muntu ni kimwe mu bizotuma atumvikana n'ibihugu byo mu burengero bw'isi nk'uko abo basesenguzi mu bya politike babivuga. Abakandida bose uko ari bane barashigikiye ibiganiro byo kunagura amasezerano ya nucleaire Irani yasinye n'amakungu mu 2015. Aloyize Bigirimana, urakoze kuri ayo makuru yo hirya no hino ku isi utugejejeho. Nshuti zacu, mukomeje kumva radiyo ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nimudukurikire no ku rubuga rwacu rwa internet wa3 radio yacu voa.com, kuri YouTube, Instagram na Facebook VOA radio yacu. Naho ku maradiyo yanyu mu Rwanda muratwumvira kuri FM 104.3, mu Burundi turi ku mirongo migufi metero 25, metero 31 na metero 41. Mu makuru y'akarere k'ibiyaga bigari, abarundi barenga 240 baraye bahungutse bava i Lusenda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ndanezerewe kwanza no kubona nshitse mu gihugu cyacu cy'amavukiro. Muri Kongo twari tubayeho nabi cyane kuko sinovuga ngo ni neza. Kubona ntitsinzira gusa frontiere y'u Burundi. Umva nezerewe cyane, ndaryohewe. Aba ni bamwe mu bahungutse ejo bacumbikiwe mu nkambi y'agateganyo ya Gihanga mu ntara ya Bubanza mu burengerazuba bw'amajyaruguru y'u Burundi. Mu Rwanda, umurenge wa Rwezamenyo mu murwa mukuru Kigali waraye utaburuye imibiri y'abantu bitaramenyekana igihe biciwe. Abakuru b'ibihugu bya Uganda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bo ejo batashye iteme rishya ku mupaka wabo. Izi ni ingingo z'ingenzi z'amakuru twabateguriye, arambuye ni mu kanya gato cyane, ntimujye kure. Muri kumwe na Thomas Kamirindi. Amakuru y'ibiyaga bigari rero. Imiryango 46 igizwe n'abantu 246 b'Abarundi bari impunzi mu nkambi ya Lusenda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri Kivu y'Epfo ejo baratahutse. Bakiriwe na Minisitiri w'Ubutegetsi bw'igihugu cyabo Gervais Ndirakobuca. Bacumbikiwe mu nkambi y'agateganyo ya Gihanga mu ntara ya Bubanza mu burengerazuba bw'amajyaruguru y'u Burundi. Iyi nkuru turayigezwaho na Desire Hatungimana, mugenzi wacu ukorera i Kigali mu Rwanda. Abarundi bahungutse bose bariruhutsa kubona bashoboye gushika mu gihugu c'amavukiro Impore. Bamenyesheje radiyo ya Amerika ko uwo munsi batazowibagira. Ndanezerewe kwanza no kubona nshitse mu gihugu cyacu cy'amavukiro. Muri Kongo twari tubayeho nabi cyane kuko sinovuga ngo ni neza, ariko ikindi nacyo noshimira Imana ko bari neza kubera umuryango wanje bakitanya amahoro. Kumvise akamo k'umukuru w'igihugu cyacu atubwira ko twohunguka, nanje byaciye binezera ncabonerwaho no gutaha n'umuryango wanje. Kubona ntitsinzira gusa frontiere y'u Burundi. Umva nezerewe cyane, ndaryohewe, n'umenga ndumvise akayaga n'ubushuhe bwo mu Burundi iwacu, kuko muri Kongo hari imbeho wamenga ni ruguru. Rero kuba sitse mu Burundi Bujumbura umva umenga ni biti batari. Ndashima kuba leta y'u Burundi yacu yiyumviriye ko badushatse iwacu. Ndarabyiyumviye, ndumva bamwe mu bahungutse batanguye kuza bambariye ati umutekano ni wose. Umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu Gervais Ndirakobuca mu ijambo ry'ikaze yahaye abahungutse yabasabye ko baca basubira vuba ku kazi batibagiye no kubungabunga umutekano
wo soko ry'iterambere. Bashinga nawe bapfasoni namwe gwaruka twakiriye uno munsi. Umwanya mumaze mu buhungiro waratumye ibikorwa byanyu byo kwiteza imbere bisubira inyuma. Mwarahahombeye kandi n'igihugu cyacu cyari gikeneye intererano yanyu mu bikorwa by'iterambere. Musanzwe muzi ko iyo umutekano udakwiye n'iterambere ridashoboka. Sibyo tubibutsa, mwaranabonye ko niyo mwari mwahungiye mutasanze byerade. Nico gituma ndabahamagariye kuja hamwe mwese n'abandi n'igihugu musanze ku mitumba yanyu mu bikorwa byo kubungabunga amahoro n'umutekano waho muzoshikira. N'umufasoni Brigitte Bukanga icegera c'uhagarariye ishiramwe mpuzamakungu rijejwe impunzi ya CR mu Burundi yunganiye umushikiranganje mu gusaba bahungutse kutarira amaboko kuko batazobandanya bafashwa. Ico yabemereye nuko bazobafata mu mugongo mu migambi yabo. Muragarutse iwanyu kandi muzosanga ibintu vyagiye biratera imbere. Natwe nkase tuzobandanya dukorana na leta y'u Burundi kugira tubafashe gusubira mu zanyu. Turi n'umunezero ntangere yo kubakira iwanyu. Ibibazo ntibibuze ariko turi kumwe tuzobitorera umuti. Kuri abo bana nabo ari nabo benshi kuri mwebwe mubandikisha mu mashuri babandanirize aho bari bagejeje mu makambi. Ku bagabo n'abagore nabo tubasavye kurondera ico mwokora kugira mwiteze imbere mu butunzi. Natwe nka HCR nabo dusanzwe dukorana bari ngaha tuzobafata mu mugongo mu vyo muzoba murimo. Muri icyo kigo c'ifata kibanza ca Gihanga abo bahungutse bazobamara iminsi 3 itarenga imbere yuko basubira iyo baje baturuka imbere guhunga. Nestor Hamenyimana umuyobozi mukuru mu bushikiranganje bw'intwaro y'agati mu gihugu amenyesha ko kuva mwaka wa 2017 abarundi bamaze guhunguka barenga gato 120. Desirato Ngimana, Kigali, Ijwi rya Amerika. Mu Rwanda akarere ka Nyarugenge mu murwa mukuru Kigali umurenge wa Rwezamenyo wataburuye imibiri y'abantu bitaramenyekana neza igihe biciwe. Uyu muhango wabaye ejo, mugenzi wacu Eric Bagira ubusa yarawukurikiranye. Turi mu marembo ya sitasiyo ya polisi ya Nyarugenge ifite icyicaro mu murenge wa Rwezamenyo. Ni naho ishami ry'urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB rikorera muri Nyarugenge. N'ahahana imbibe n'umurenge wa Nyamirambo munsi ya Club Rafiki. Aha abagabo bagera muri 6 bifashishije amapiki n'ibitiyo barataburura imibiri y'abantu bikekwa ko bishwe mu 1994. Ahatabururwa iyo mibiri ni imbere y'akabari bitwaga Union Bar. Ubutegetsi bwahazengurukije amahema hatandukanye n'umuhanda wa kaburimbo winjira muri quartier. Aha hari hasanzwe harubakishijwe na sima n'amapave kandi abazaga mu kabari bahaparikaga imodoka zabo. Madamu Marie Rose Nirere umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rwezamenyo yadutangarije ko amakuru y'uko ahahiciwe abantu bayakuye mu manama bagirana n'abaturage. Amakuru twayamenye mu nteko z'ubumwe n'ubwiyunge z'abaturage. Twagiye dukora mu midugudu itandukanye bagenda baturangira rero ahantu bakeka ko hari imibiri y'abantu bishwe muri jenoside yakorewe abatutsi 1994. Baba barababwiye impamvu wenda batahise bayatanga bakayatanga nyuma y'imyaka 27. Impamvu ntabwo bayitubwiye ariko kubera ko ari igikorwa gikomeza n'ubundi abantu kubaza no kuba baranga ahantu ntabwo igikorwa kirahagarara. Ijwi rya Amerika ntiryabashije kubona bavugwa ko aribo batanze amakuru y'uko aho mu marembo ya sitasiyo ya polisi ya Rwezamenyo hiciwe abantu. Iyo tubabona twari kubabaza impamvu barindirije imyaka 27 ikihirika. Madamu Anita umupfasoni ari mu bahigwaga muri jenoside. No muri jenoside abantu bazamukaga Kabuguru babazamuraga bajya kubica, wajyaga kumva aho wari urukumva ngo babatsinze kuri niyo bar. Kuri niyo bar natwe tukavuga tuti twabuze umuntu watubwira ko bavuga ko kuri niyo bar hari icyobo. Twanabiburanya no muri Gacaca turabiburana ariko tukabura ibirengero ry'abo bantu. Ariko mu by'ukuri nawe nk'umuntu ukibaza ngo abo bantu nta Nyabarongo iri hano bahise babanagamo, ukibaza ahantu bagiye bikagucanga. Ubuyobozi bw'umurenge wa Rwezamenyo bugasaba abaturage gukomeza gutanga amakuru ku byo bazi byabaye mu 1994. Ko rero umuntu yatanze amakuru na nyiraho ashobora kuba atarahari wenda ataranabimenya
atarabimenye atarabigizemo uruhare, icyo gihe rero ntiyabihanirwa, ahubwo kuba amakuru yaratanzwe ni byiza. Turanashishikariza n'abandi gutanga amakuru kubera ko buriya bifasha cyane cyane uwacitse ku icumu. Madamu umupfasoni w'imyaka 45 y'amavuko avuga ko yitabiriye kenshi inkiko gacaca, kandi ko mu nkiko gacaca hagiye hatungwa agatoki ahubatse sitasiyo ya polisi inakorera mu rwego rw'ubugenzacyaha ko naho hashobora kuba haricirwaga abantu. Amakuru tumaze kumva benshi bavuga ko hano muri burigade nyirizina harimo abantu, kandi ko kurebye uwinjiraga muri burigade hano ntiyasohokaga, habaga harimo amasasu y'urufaya, ariko ukibaza ngo abo bantu ko badasohoka imirambo ngo bayisohore. Amakuru twagiye twumva no muri gacaca iyo mirambo yajyaga, ariko si umwe ubivuze, si babiri si batatu. Yankunda kubwira abantu ngo naho duhagaze birashoboka ko hari abantu. Mu gihe twateguraga iyi nkuru, ubuyobozi bwa Rwezamenyo ntibwari bwakabashije kumenya umubare w'abantu biciwe mu marembo ya sitasiyo ya polisi Nyarugenge. Mu jisho ry'umunyamakuru birasa n'ibigoye kubona ibice by'umubiri uko byakabaye, kuko bigaragara ko byagiye byangirika mu buryo bukomeye kubera igihe kinini gishize. Bagira ubusa, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ejo kuwa gatatu igisirikare gikorera mu Minembwe cyakomerekeje abagore 8 mu bantu bari mu myigaragambyo yo gusaba ko umuturage witwa Rutebuka n'umugore we barekurwa. Rutebuka n'umugore we bashinjwa kugura ibirwanisho. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo uri Uvira muri Kivu y'Epfo yakurikiranye iyi nkuru. Amakuru Ijwi ry'Amerika rikesha umuyobozi wa societe civile yo mu Minembwe ruvuza ngo Masenkade atangaza yuko bamwe mu bagore babarirwa mu magana bari bakambitse ari brigade y'igisirikare ya FARDC ya 12 n'abandi bari bakambitse ku kibuga cy'indege cyo ku Kiziba bazindutse bakubitwa n'abasirikare ba FARDC babasaba yuko bavaho barimo bigaragambiriza kuva kuwa gatandatu. Mubuye ko bwagiye mu gitondo abasirikare bakubita abadamu bari barakoze sitini hariya babakuraho umbaraga barakubita barabakomeretsa abagore 8 bari mu bitaro tuvugana nabo nuko byagenze. Babakubise kubera iki? Bashaka kubakura aho ngaho kuko bamaze igihe urabizi ko bamaze bari muri myigaragambyo bari hariya baracingando hariya ku kigo cya gisirikare. Ku ruhande rw'umuvugizi wa FARDC muri secteur opérationnel Sokorade, Kapiteni Dieudonné Kasereka yakanijwe Ijwi ry'Amerika yuko nta bagore bari mu myigaragambyo igisirikare cya Kongo cyakubise ndetse ngo kinakomeretse, kuko nubwo bakambitse iruhande rw'ibirindiro bya FARDC ntacyo bibatwaye, bazahava umunsi bashaka bonyine bagasubira iwabo. Bikino Mitabu ni umuyobozi wa lokalite y'Irundu avuga yuko kuva kuwa gatandatu tariki ya 12 y'ukwezi kwa gatandatu igisirikare cya FARDC cyafunga Rutebuka Bonfils n'umugore we Penina Konsore kibashinja kugura ibigwanisho. Umwuka utameze neza hagati ya FARDC n'abaturage bo mu Minembwe, kuko hari abagabo 9 bo mu Bidego bafunzwe bazira yuko hari abasirikare ba FARDC bashimutiwe hafi yaho bari baragiriye inka. Urumva ni kibazo kigize igihe zagiye bizana umukura tutumba mu karere habaye kuwejo hari abasirikare nabo bishakira ubuzima bwabo, abasirikare ba Kongo bafite ubuzima bubagoye bagendaga bishakira amafaranga bacuruza amakara, baraza bageze ahantu bita mu Karango k'Irundu bahura n'abasore nabo barabafata barabatwara babashimuse nako n'abasirikare bavuga ko ari umubare w'abarindwi turashaka dutohoza, abandi ko baravuga ngo ni 10. Barya abasirikare nabo mu Bidego ahantu hari isoko yo kuwa gatatu ya kera bahita bafata abungeri bari baraho ngaho, abungeri 9 n'amatungo yose ubu ngubu bafungiye aho ngaho ku gisirikare. Urumva ko abashakaga ngo nabo barekure bari abasirikare nabo bahita barekura abungeri n'izo nka. Urumva ni ibintu by'amahoro ahorana ibihe bihana muri kano karere. Twatakiye ubutegetsi barabizi, twabuze abantu badutabara. Gusa aya makuru yishimutwa ry'abo basirikare ba FARDC n'aba baturage bafunzwe n'igisirikare cya Kongo, umuvugizi w'ingabo za Kongo muri aka karere Kapiteni Dieudonné Kasereka avuga yuko ntayazi. Mu cyumweru gishize niho igisirikare cya Kongo cyafunze Rutebuka Bonfils kimushinja kuba umugwanyi wo kwa Colonel Makanika ndetse no kugura imbunda n'amasasu, hamwe n'umugore we ushinjwa kuba umukomisiyoneri wo kugura amasasu. Ibi bishinjwa Rutebuka abaturage bo mu Minembwe barabihakana, bavuga yuko Rutebuka atari umugwanyi wo kwa Colonel Makanika, ari twigwaneho defense civile, kandi ko atunze imbunda kimwe n'abandi baturage bigwanaho. Vedaste Ngabo ku bwaragijwe ry'Amerika Uvira mu Ntara Kivu y'Epfo.
Tukiri muri Kivu y'Epfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abatuye umujyi wa Bukavu ntibishimiye igihano umunyapolitiki Vital Kamerhe yakatiwe n'urukiko rw'ubujurire ejo bundi kuwa kabiri. Vital Kamerhe yahoze ari umukuru w'imirimo mu biro bya President Felix Tshisekedi. Yakatiwe n'ubujurire imyaka 13 y'imirimo y'ingufu amaze guhamwa n'ibyaha bya ruswa no kunyereza umutungo wa leta. Mugenzi wacu Temistokle Mutijima yaduteguriye inkuru irambuye. Mu rubanza ku rwego rwa mbere mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka ushize, urukiko rukuru rw'Kinshasa rwari rwakatiye Vital Kamerhe imyaka 20 y'imirimo y'ingufu mu bikorwa bya gereza. Iki cyari cyo gihano kinini giteganywa n'itegeko ku wahamijwe icyaha cya ruswa ndetse n'icyo kunyereza umutungo wa leta. Mu bujurire, nubwo ibi byaha byombi bwana Kamerhe byongeye kumuhama, umucamanza yamugabanyirije igihano agishyira ku myaka 13. Ibyo byakozwe cyo kimwe no ku bandi bareganwa nawe barimo umunyemari w'umunyaribani Samir Jamal nawe wagabanyirijwe igihano kuva ku myaka 20 kugera kuri 6, ndetse na bwana Jano Muhima wari ushinzwe ibyoherezwa n'ibitumizwa mu mahanga mu biro by'umukuru w'igihugu wagabanyirijwe igihano kuva ku myaka 2 kugera ku mwaka 1. Aba bose bahamijwe uruhare mu kunyereza miliyoni zigera kuri 50 z'amadolari y'Amerika yari agenewe gukoreshwa mu bikorwa byihutirwa bya gahunda y'iminsi 100 ya mbere y'ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi. Ayo by'umwihariko bivugwa ko yari agenewe kugurwa inzu zisanzwe zikozwe ku buryo zishobora kwimukanwa zari zigenewe abapolisi n'abasirikare. Kuri iyi nshuro, nubwo abatuye mu mujyi wa Bukavu aho uyu munyapolitiki akomoka batiraye mu mihanda nk'uko byari byagenze ubwo yakatirwaga ku rwego rwa mbere, ariko n'ubundi baragaragaza ukutanyurwa n'icyemezo cy'umucamanza mu bujurire. Aba ni bamwe mu baganiriye n'isoko z'ijwi rya Amerika. Mimi sasa mkaaji wa Bukavu nilikuwa nasubiria na nilikuwa najua nje nk'umuturage wa Bukavu ejo nari niteze ko Vital Kamerhe bamurekura, ariko bitunguranye cyane twumva ko bongeye kumukatira imyaka 13 kama wamemupatia tena miaka 13. Nona hali yetu ko yababaje kubona bacira urubanza umuntu ku bintu bidafatika, kubona bafunga inzira karengane, biragaragaza ko ubutabera bwacu bwamunzwe na ruswa kandi bikaba bishyigikiwe n'umukuru w'igihugu bwe. Kiriya gihano yahawe ndasanga bidasobanutse mu gihe nk'uko umukuru w'igihugu ahora bivuga, icyo ari igihugu kigendera ku mategeko ntabwo bisobanutse, hari ikibyihishe inyuma. Kuba igihano Vital Kamerhe yari yahawe mbere cyagabanyijwe, aba baravuga ko nta kibyo bivuze kuri bo. Ku bwabo urubanza ntirwanakabaye rwarabayeho, bagasaba umukuru w'igihugu kwinjira muri iki kibazo, uwo bita umuyobozi wabo akarekurwa. Biriya byose bakoze ni ukudukinga ibipapuro mu maso. Icyo twamye dusaba ni uko batagombye kumufunga, bagombaga gukurikirana neza iriya dosiye hanyuma bakamurekura. Turasaba umukuru w'igihugu Felix Tshisekedi ko yakwinjira muri kiriya kibazo hanyuma Vital Kamerhe akarekurwa, nta kindi. Ku bwanjye bakamugiza umwere, iyo myaka 13 bayivaneho hasubiriwe. Ku ruhande rw'abahagarariye ishyaka UNC naho, amakuru ijwi rya Amerika yamenye nayo ko ubunyamabanga bukuru bwaryo ku rwego rw'igihugu bwatumije inama y'igitaraganya yagombaga guterana ku gicamunsi cy'uyu wa gatatu. Aho naho akaba ariho hagombaga gusohokera itangazo rigira icyo rivuga kuri icyo gihano cyakatiwe kizigenza w'iryo shyaka. Bwana Vital Kamerhe w'imyaka 62 y'amavuko wanigeze kuba umukuru w'inteko nshingamategeko ya Kongo ku butegetsi bwa Joseph Kabila, niwe munyapolitiki wa mbere wo ku rwego rwo hejuru wakurikiranweho ndetse agahamwa n'ibyaha bya ruswa no kunyereza umutungo w'igihugu akiri mu nshingano. Kuri bamwe mu banyapolitiki n'imiryango ya societe civile, urubanza rwe ni ikimenyetso cy'uko Perezida Tshisekedi afite umuhate wo guca umuco wo kudahana wari warabaye akarande ku butegetsi bw'abamubanjirije. Nyamara ku rundi ruhande, abashyigikiye bwana Kamerhe bo bumvikanisha ko ari urubanza rwa politiki. Bamwe ndetse bakanagera kure bavuga ko uyu ari umugambi mugari wa Perezida Tshisekedi wo kwigizayo bwana Kamerhe wamushyigikiye mu matora yo mu mwaka wa 2018 mu rwego rwo kuburizamo amasezerano bagiranye ubwo biyemezaga gushinga ihuriro cash pour le changement, bahuriza hamwe amashyaka yabo yombi ngo atange umukandida ahuriyeho. Temistokle Mutijima, ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda. Ejo kuwa gatatu, Perezida wa Uganda Yoweri Museveni na mugenzi we wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi batashye iteme rishya ku mugezi ugabanya ibihugu byabo byombi. Iri teme ryubatswe na Uganda mu rwego rw'umushinga wo kubaka imihanda iyihuza na Kongo. Umunyamakuru w'ijwi rya Amerika muri Uganda Ignatius Bahizi yakurikiranye uyu muhango. Abo ni abaturage bari batonze ku mihanda kwakira abakuru b'ibihugu bombi.
Perezida Museveni wa Uganda wagombaga kwakira mugenzi we wa Kongo ku ruhande rwa Uganda niwe wabanje kuhagera mu gitondo, ariko mugenzi we Tshisekedi atinda kuhagera aza hafi amasaha 3 ashize. Perezida Tshisekedi acyagera, Museveni yagiye kumwakirira ku iteme rya Mpondwe ryo Uganda yubatse ku ruzi rwa Rubiriha, anarirwo rutandukanyije ibihugu byombi. Perezida Tshisekedi amaze gukandagira ku butaka bwa Uganda, hahise haririmbwa indirimbo z'ibihugu byombi. Nyuma aba baperezida bombi bahise baja mu nama y'umwiherero yabereye mu ihema ryari ryubatswe aho ku mupaka. Barangije iyo nama baganiriye n'abaturage ku ruhande rwa Uganda kumara akanya gato. Mu magambo magufi bavugiye aho, Museveni yavuze ko we na mugenzi we baganiriye birebire ku byerekeranye n'imihanda igiye kubakwa muri Kongo ihuza ibihugu byombi, hamwe no ku mutekano w'akarere k'ibiyaga bigari. Watoto wa Pongwe amjambo, watoto wa Kasindi amjambo. Uwo ni Perezida Felix Tshisekedi wa Kongo aramutsa abaturage b'ibihugu byombi bari bahahuriye. Akimara kubaramutsa yavuze ko igitekerezo cy'iyo mishinga batangije cyazanywe na Perezida Museveni, kandi kigahura n'igitekerezo yari asanganywe cy'ukuntu ibihugu byombi byafatanya. Nyuma yaho abaperezida bombi bahise bambuka umupaka bava Mpondwe ku ruhande rwa Uganda baja Kasindi ku ruhande rwa Kongo. Hari hateguriwe umuhango wo gutangiza iyubakwa ry'iyo mihanda, aho Museveni yaramukije abaturage ba Kongo mu rurimi rw'igikonjo ruvugwa hakurya no hakuno y'umupaka. Na niho Perezida Tshisekedi yongeye gufatira ijambo avuga ko uyu mushinga we n'abanyekongo bose bawukesha Perezida Museveni, kandi kugiye kuzazamura iby'ubucuruzi hamwe n'umutekano muri ako karere. Uyu ni umunsi ukomeye cyane, umunsi ugiye gushimangira umubano wa kivandimwe hagati y'ibihugu byacu byombi, Repubulika ya Uganda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nzi neza ko ari umushinga igihe uzaba urangiye uzongera imihahiranire hagati y'ibihugu byacu, uzongera ibikorwa by'ubukungu, kandi ubuze ubukungu abavuze kongera ubukire no kurwanya umutekano muke. Mu ijambo Museveni yavugiye ku butaka bwa Kongo, yabanje gutanga urutonde rw'amoko y'abantu baturiye akarere k'ibiyaga bigari bahuje imico n'indimi, avuga ko ari abantu bamwe atabona impamvu bahora bashamiranye. Ati reka nshimire Perezida Tshisekedi kuzana Kongo mu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba. Ntabwo avuga Afurika y'Uburasirazuba itarimo Kongo iba idashitse. Reka nongere mushimire kuko yaje yakira ibintu neza, avuga ko adashaka urwikekwe n'imidugararo mu gihugu cye hamwe no mu bihugu by'ibituranyi. Icyo nicyo umuntu ushaka amajambere wese yaba yifuza. Twiteguye gukomeza gufatanya no mu yindi mishinga myinshi. Uyu mushinga watangijwe no munsi wari umaze igihe gisaga umwaka uganirwaho n'ibihugu byombi, akaba ukubiyemo iyubakwa ry'imihanda ingana n'ibirometero 223 irimo wo kuva aho Mpondwe Kasindi kugera mu mujyi wa Beni w'ibirometero 80, kuva mu mujyi wa Beni ukaja i Butembo nawo w'ibirometero 80, hamwe n'uwo kuva i Bunagana ugacirucuru ugakomeza mu mujyi wa Goma w'ibirometero 89. Akaba iyi mihanda ko ari 3 izubakwa hakoreshejwe akayabo kangana n'imiliyoni 330 z'amadolari y'abanyamerika. Buri gihugu akaba kizashiraho ibice 20% by'ayo mafaranga, asigaye agashyirwaho na kompanyi yo muri Uganda ya Dot Services igiye kubaka iyo mihanda, nuko hanyuma ikazagarura amafaranga yayo aturutse mu misoro izishurwa n'abazakoresha iyo mihanda gukora ubucuruzi. Ukurikije Minisiteri ishinzwe ubwubatsi bw'imihanda muri Uganda, bizafata imyaka igera kuri 15 kugira ngo iyo kompanyi izakusanya ayo mafaranga izaba yarashoye mu kubaka iyo mihanda. Bitegerejwe ko iyi mishinga izaba yarangiye mu gihe kiri hagati y'imyaka 3 n'imyaka 4. Ignatius Bahasize, Ijwi ry'Amerika, Uganda.